equipe ya Real Madrid ngo Mourinho gutangaza nk'umumenyereza mushasha nk'umumenyereza mukuru mushasha wa equipe ya Real Madrid kuri match ya nyuma ya Real Madrid no saison birumvikana muri La Liga EA Sport. Nyuma rero yimaze imisi biko biravugwa yuko umumenyereza ashobora kuba agira yinjire mu Real Madrid. Ubu se tufase bigaragara ngo atakindi gisita atakindi gihindutse takindi kibaye umunya Portugal José Félix Antoine Mourinho umumenyereza musha wa Real Madrid. José Félix Mourinho uko bivuze marka ase byanditswe cyane muri weekend by the way vuga ngo details zanyuma ziriko zirabaregle n'ibindi ariko nariko ndamasaze defense centrale nayo ni kimwe mu nyamakuru vyandika kuri Real Madrid cyane nabo baje ko bishimangira avuga ngo José Mourinho will fly to Madrid after the last week of La Liga. Amakuru yemeza ko ashobora no kuba azofata urugendo inyuma cyangwa se azoshika Madrid inyuma y'urukino rw'indwi ya nyuma ya La Liga 2025-2026 bivuze ngo barakina ku munsi wa gatandatu kuri Santiago Bernabeu bakira equipe yitwa Bilbao. Ibizokurikira azobara kwerekana muri mugabo nabonye bavuga ko ngo babanza kuraba ibijanye na calendrier yari amatora bariko barategura muri 2029 kuko processes deja bifuza kwitoza n'ibindi ziriya processes mugabo yitwa Florentino Perez yaramaze kuzuguru gati dutegura amatora nubwo ari 2029 ariko birumvikana ko processes yabagomba kuzokwitoza ico gihe canke uburyo bigomba kugutunganya muri rusange bigomba gutangura hakiri kare cyane. Ari nabavuze ko peut-être abitanguye ubu ari karagira utuntu twotuma abazomu konkiransa nabo asubira kandi kugira gute gusa n'ubaca intege cyangwa gategura processes y'uburyo bazogorwa n'uburyo bije hakiri kare cyane. Rero birumvikana ko ni José Mourinho mwana yarasesekara i Madrid ariko kandi ikiza gushimangira nuko nka defense centrale na za marka na za ase bamaze ko bavuga ati Madrid yaremeye ivyo Mourinho yisabye azogira ijambo mu ijana marokritema bagenda gutanga miliyoni 3 kwa Benfica za contrat yiwe ariko kandi iyo imaze nayo kuganira na Marco Silva mu nya Portugal mugenzi we aje gusubira muri equipe ya Benfica. En plus utibagira ko ari invaincu ko championnat adatsinzwe umugabo wa José Mourinho mugageje aheje mu kibanza cya gatatu birumvikana ko yanganje nyinshi yes nawe rero ariko ndaza ngavuga ngo bwa mbere twaribaza ngo mbega Real Madrid izokwemera ibisabo vya Mourinho ko muvyibuke tubigaruka ko no mu kiganiro hari ibintu bigera ku 10 mugabo ubona kugerageje kuyikondansa bisa n'ibiri kumwe ico bagarutse ko kuri marka na za ase bavuga ngo bwa mbere Mourinho yavuga ko akeneye contrat y'imyaka 2 probablement Madrid yavyemeye kandi c'était non négociable navyo kwivugana ko kigira kabiri byo vuga ko Real Madrid Mourinho yifuza ko imuha ijambo rinini cyane mu bijanye n'amarokritema cyane mu bijanye n'abakinyi binjira ndetse n'abasohoka ariko kandi akavuga ibijanye n'uburyo agomba kujera vestiaire agakinisha uwashatse akicara ku washatse ariko kandi pas de press conference cyangwa des interviews inutiles. Bivuze ngo Mourinho yavuze ngo Jenzoja mu itangazamakuru ngiye kuvuga ibijanye na tapis vert ibi bindi bintu bitandaba gauche à droite vya structure équipe dusanga peut-être bisabwa ko nka Perez cyangwa abandi bantu bovyishura ati vyo Madrid mugomba kuangaje umuntu azozaraja kugira gute azoraja kuvyishura mu itangazamakuru. Rero ndiko niyumvisha kwanza ubwa mbere gitumye Madrid ihuza na Mourinho bigaragara ko kubica byinshi kujana Madrid yemeye vya Mourinho bivuze ngo peut-être umugabo yitwa Florentino Perez nawe ari convaincu ko muri no mwanya yifuza service za Mourinho nyuma ya saison zibiri agira deception idasanzwe ku rugero rw'aho abantu batandukira bamenyereza bakaza no kuri president bakavuga ngo haronde nawe ikibazo no munsi uno munsi rero nibaza ko José Félix Mourinho kuza kwa Madrid twabisesanguye kenshi kubwanje ni credit ariko nabonye ngo buriya mercato yiwe naho twagiye turavuga kenshi ngo umukinnyi adakenewe niki biriko biravugwa cyane ko umukinnyi wa mbere ashobora kwinjira Madrid ari Rodrigo Cascante wa Manchester City. Rero no kurindira tukaraba niyerekanwa n'abari busohoke n'abazinje ariko kuri mercato aravuga Rodrigo Cascante hakavugwa kandi nigaruka rero rya Endrick yarasezera cyane muri weekend yari yakwariyo ariko kandi na Nico Paz nayo nyine bari baratije muri nawe ariko kandi mu bantu bazinjira bitacana ku rugero ngo kugaruka n'urugero rukomeye cyane rw'umugabo witwa Rodrigo gose n'abafise abasanze agomba kwiyokipa nabakavuga ngo naka normal bameze gute igituma uvuze kuri Rodrigo gose ntango yo kwiyumvira no mu jana system niyumvira Rodrigo Cascante
nkiyumvira kwifokaliza cyane ku rugero rwa Rodrigo Goes probably Madrid irabikina 4-3 yagaruka mu byayo kuri Jose Mourinho cyane ariko nibaza ko akantu gakomeye ni kwibaza impamvu ibi bintu bitagoranye eske ni Real Madrid ishobora kuba yabuze undi mumenyereza ku isoko ry'igura n'igurisha aho bigeze muri no mwanya ko bigaragara ngo ibya Jose Mourinho bivuzwa akanya gato ushingiye ku buryo ekipe n'umunsi nka Real Madrid cyangwa ekipe zikomakomeza zondera amenyereza ku isoko ry'igura n'igurisha kandi ari nawe yisabiye Mourinho bivuze of course Mourinho niwe yasabye ariko bifasha akanya gato ariko kandi bigaragara ngo Mourinho wase nk'umutsinzi kuko vyose yarakeneye vyose yifuza probably 95% ategerezwa kubiyagwa muri ekipe yitwa Real Madrid ubwo koko d'abord nivyo ari bikenewe ariko kandi ubwo rero kwa Real Madrid Perez n'ubundi nitwamagiriza ko yari yarahisemo nabi izi ngorane zari no musizi tokabaye iyo bina bikora kuno abikoze ni inyuma y'imyaka 13 avuye muri ekipe ya Madrid kuko yasohotse 2013 après 13 ibintu byinshi biba byahindutse kandi hari benshi mvanga abakinyi benshi bagiye baca muri projet ya Madrid hari amenyereza benshi bagiye baca muri no projet ya Madrid nyuma ya Jose Mourinho mugabo uno munsi na imyaka 13 dushaka kuva ko ari myinshi the special one yabaye the special one yagumye ari the special one kuva kwa Madrid akaja muri za Manchester akaza muri ekipe za Chelsea de Blues avuye muri Benfica de Lisbonne nyuma yo guca za Fenerbahce za Roma mugabo kabona ngo ni wa munyimenyereza avec cette trace kuko namye ndaba hari nubundi deba kuko ndakwibutse neza ko Perez inyuma yuko bavuye mu championnat yose yafashe ingingo ko Albero watabandanya no mumenyereza kuko nje ndibaza ko iyo Madrid yirotrum ironse resultat vago ziza gusumba izo baronse hari uburyo muri ko turiyumvira ngo ziri positive tufate ngo no munsi bagumva ngo tukisanga bari muri finale ya UEFA Champions League par exemple wenda cyangwa nariga baracari ko barayitwaye barayitwaye hari uburyo izo resultat vago zari gushobora gukuvra uwo bita Alvaro Arbeloa na afisho seveno cyangwa se nemba zitamukuvye kuba umumenyereza wa Madrid tukabona ko ata precipitation ndende zo kuja kodera umumenyereza mugabo inyuma yuko bibonetse ko Vyaheze bari kwanyira kwiba nziza isubika mami resultat zibe nziza Mourinho afana ko Perez yafashe decision nk'umwe mu bantu bafata decision bwanyuma muri equipe ya Madrid kuko Perez afise ubwo bushobozi bwo kuvuguruza decision fata n'abasosiyete tumva izi za Barcelona za Madrid tukunda kuvuga kuko ari equipe zubakiye nini ku maide y'abasosiyete hari nibyo no tukunda kuvuga zakunda kuvuga ati Madrid ndakoreye Madrid na Barcelona batrava kuki kintu cyo kuva mu equipe y'abasosiyete bamenye nka Atletico de Madrid no munsi bavuga ngo no nimburishira mu bipanze n'imitahe twubake equipe tutwara ibikombe utwaye dose ngani process za ushaka na tutwaye dose ngani process zacu bisobanura ngo Perez afisio capacité yo kwijambo rya nyuma ryande muri equipe ya Madrid ndakutse rero nako navuga ati rero inyuma yuko izo resultat zibuze hafashwe ingingo zibiri ingingo ya mbere avuga ngo ntago Arbeloa naho habaye kunyura hagati ya Perez n'abasosiyos haba no kunyura hagati ya Perez n'abakinyi kuko inyuma yuko Perez afashe ingo ko baje kondera umumenyereza hatavuga amajambo avuga ngo Vyaheze abakinyi ba Madrid bari inyuma y'umugabo witwa Arbeloa bifuza ko haguma mugihe abasosiyos batashaka ko yozana muri nyarika aravuga ati nta kunyinjirira reka mfate desi abasosiyos babona ngo genda ariko nabo baremeza ko ashobora kuko kwa kuri impinduka akazomenyereza mushasha ariko bo ntibavuga Jurgen Klopp ari ku isoko nimba Jurgen Klopp utari mu murongo Didier Deschamps hari sivyo namazina mu gikombe cy'isa yatamugwa fise hajemo n'izina rya Lionel Scaloni wa Argentina ba Emery nayi baravuzwe Perez aravuga yafashe ingingo zibiri aravuga ngo ingingo ya mbere dutegerezwa kuba dufise umumenyereza imbere w'igikombe cy'isi gitangura yabaye ingingo ya mbere mbona ngo yihutishije ibintu bijanye no mumenyereza kwa Madrid ingingo ya kabiri kwara kubwira abasosiyose ngomwa narabaretse murahitamwo abamenyereza reka nanje ndeside kuko mwebwe ibyo mwahisemo twisanze hano hantu izo ni ingingo zibiri
hanini mbona ngo haye ingufu ino transfer ya Jose Mourinho muri equipe ya Madrid no muri tukaba tubona ngo bivuga ko match ya nyuma banasezeramo Dani Carvajal abonye ba Jose Mato batangwanika ama message kuri Instagram bamusezera. Madrid iri gupanga ibirori byo gusezera Daniel Carvajal muri match ya nyuma mugabo kandi bikavuga ko Madrid vubaho nyene ikitangaza Jose Mourinho nk'umwe mu bamenyereza bayo sezo iza. Ikintu cya mbere nabonye nuko Jose Mourinho wewe mugani nkuko mwabivuze niwe atanga utera intambwe ya mbere kwa Perez kwa Madrid, ariko kandi unibuke deja muri match bari bafite na Real Madrid muri phase league, uribuka ko yatase Madrid yabwiye ati Madrid ni indi migwi bigenda gute muhe akaza wamenyereza bato sivyo twabatama twicaye hano nimona ko muri ko murabarimereza natangwa ikintu ivyo badashoboye natangwa ikintu ko cyamutsinda muri barrage natangwa ikintu kivuga ngo uburyo kuko bivuga ngo mamenyereza baciye muri projet za Madrid boss Perez Mourinho ari no wamenyereza bari proche n'umugabo witwa Florentino Perez cyane. burya Perez ni umugabo ahagarara kuri personality mugabo akunda nawe nafise iyo personality kandi ikibazo uravye ni umusaza uravye Jose Mourinho ni umusaza no musi par exemple nk'iyo Ancelotti peut-être Zidane nawe akiri muto ariko nawe yavugiwe cyane n'ibikorwa vyiwe kandi rega ku bice byinshi kwijana Jose Mourinho irarayisi muri projet ya Real Madrid mu myaka muri manda yiwe ya mbere kubera ko wibuke ko 2010 11 ko yaravuye kwa Inter sivyo nyuma ya saison 2009-2010 atwaye avec ikomera yeje gutwara triple historique ari yagize triple historique arakuca ne batsinze Barca kuri finale Barcelona bayitsinze demi finale je pense Bayern kuri finale menga batsinze Bayern rero niho ndiko ndagaruka njamuga ngo uyu mugabo twabanye iriya myaka 3 2011 12 13 hakogwa Amerika toza kataraboneka tubona sose undi menyereza atwaye Ligue des Champions mugabo wibuke deja yari afise demi finale zibiri zikurikirana muri 2012 na 2013 muri Ligue des Champions erega kandi batsinze projet Ancelotti yatoranye ko yari projet yiwe yarabakinyaguze hari umwaka asezererwa na Bayern hari umwaka asezererwa na Dortmund 2013 Dortmund 2012 Bayern atwa Champions League kuri Inter Domir yatsinze Bayern kuri finale Barca c'était muri demi finale rero niho nakoraga ngavuga ngo nimba umenyereza shogaruka muri demi finale bwa mbere bari intambwe ico ni kimwe ikigira kabiri kwisanga umenyereza ashobora kwinjira inyuma yiwe yisanga ku bice byinshi kwijana kuko raba bakinyi umugabo yitwa Carlo Ancelotti yatwarishije igikombe cha UEFA Champions League ibice byinshi kwijana ari projet yiwe ku bice byinshi kwijana kandi nyuma yaho abakinyi babandanye baryoha bagira gute warabona ngo ukoko kwa Mourinho kuri mo rero n'uno munsi hari abantu bashobora kwibaza ngo projet ya Real Madrid iruzuye mugabo benshi bagira baravuga ngo iyi projet ikeneye umenyereza azagavuga ngo reka dufate risk nimba bisaba ko dusohora Jude mugabo twinjiza abandi babiri nitumusohora ariko haza bagize gute haza abandi rero n'uno munsi probablement dufata karore karavugwa ko ashobora kwinjiza umukasere ninjiza umukasere gare ko Chouameni ashobora gusohoka cyangwa ari umukinyi wo hagati mu kibuga ashobora gusohoka mu bakomeye Sosthene Valverde nyuma y'ibiriko biramuvugwa ko Sosthene n'umugabo yitwa Jude Victor William Bellingham probablement mu bijyanye no kugwanya gusara niyo aba yagarutse nko muri system ya 3-3 yabane 3-3 bivuze ngo musatirizi bwe agomba gutunga nimero 9 ashobora kuba propose ati Ondwa jouer Mbappe ukaba nimero 9 nivyakunanira muri mercati kuri kiri turakudandaza twigura nimero 9 dutunga Vinicius na Rodrigo n'umwataka avyumva rero igituma naje mvuga ngo Real Madrid ari uburyo habaye guseda kuko probablement ariyo experience bakeneye mu bijyanye no gufata risk rimwe na rimwe ushobora gutinya kuyifata witwa Alonso rimwe na rimwe ushobora kwankira umumenyereza nka Alvaro Arbeloa kuyifata bivanye n'icagize gute bivanye n'ica nabonye uno munsi si kibazo ca kiri nkuko bivuze kuri kino kimakuru cegere cyane ndibaza kino mesha makuru biri ndani kwa Madrid ukeneye amakuru menshi Madrid nikyo mu mesha makuru bitanga ayo makuru defense centrale nabonye bobo birije ko kereke deba zabamwe mu ba analyste bi Madrid baraba cyane kuri importance y'umugabo bita Jose Mourinho hari umugabo bita Santi Canizares niwe yagarutse karavuga ngo aba nabandi ashobora kubona ngo ino projet ya Madrid su Mourinho ntabwo ari projet nova ntabwo umumenyereza yarakenewe muri projet ati mugabo kubwuyu Santi
Canizares we yavuze ati kimwe mu bintu no munsi Madrid mbona ngo yakoze ciza mu gusinyisha uwo bita Jose Mourinho hariho niki kintu bitwa personalite yiwe kuko no mumenyereza afise ivyo agira iki agenderako yiva yavuze ati ariko yedi nkundira ukigaruke ko neza tumaze kumva isada bwana Safibu mu mwanya muto cyane. Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza.